indirimbo zaranze akanyamuneza kabitavye amasengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 uno mwaka, aho umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe na bamwe mu bakenguzamateka n'abajeje intwaro mu ntara ya Gitega yari yifadikanije n'abakristo b'ishengero rya Methodiste Uni Paruwase Maramvya muri komine Makebuko intara ya Gitega mu gisabisho cyo ku munsi w'Imana. Mw'ijambo yashikirije Nyeniteka Sinzohagera yahamagariye abarundi kurangwa n'ubumwe, gusabana imbabazi no kubandanya bikingira ikiza coronavirus. Iyi ndwi muca dutangura ni indwi tuzohimbazamwo ubumwe bw'abarundi. Uko mubizi kuva muri 1992 niho uyu munsi watanguye. Ubu rero turiko turaharurangiza dufite imyaka 30 tuvuga iby'ubumwe bw'abarundi. Ni umunsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu, ariko kandi nagomba ntera kamo ntanguye kuri twebwe abanyeshuri turi hano, ariko na cyane cyane ntera n'akamo abarundi bene wacu. Ubumwe turakwiye kubukura mu majambo tukabushira mu bikorwa, bukagaragara tukaba gusa tuburirimba ku munwa, ariko tubuvuge twerekane ibikorwa byacu. Na cyane cyane ko uyu mwaka umwe tuzobuhimbaza inyuma y'imyaka tugira dukwiza imyaka 50 hari amabi yashike mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabaye mu mwaka w'1992. Kubasomye b'ijambo ry'Imana imyaka 50 irafise ikisigura mu bitabo vyeranda mu bya Bibiliya. Imyaka 50 yahurana n'umwaka wo kwidegembya, umwaka wo kubohora ababoshe, umwaka wo gusubiza amatongo abari barayatwaye bagasubiza abandi, umwaka wo kurekura abo wari waraguze kugira ngo bakubere abakozi bawe. Umwaka 50 mu gitabo cyeranda ni umwaka udasanzwe. Rero ntirakamo abarundi bene wacu ko uyu mwaka tugiye guhimbaza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ariko kandi ukazobahurirana n'umwaka ugira 50 amabi yashiye igihugu 72 imyaka izo bikwiye ko tubera akaryo keza ko gusubiza hamwe ko gukiza imitima, ko gutanga imbabazi, gusaba imbabazi, kurekuriranira by'ukuri abarundi tukaja mu bumwe nyabumwe, atari ubumwe bwo ku majambo gusa canke kuririmba dufatanye intoki, ariko ube ubumwe bugaragara mu buzima bwacu bwa misi yose. Kubw'ivyo kugira ngo by'ukuri ubwo bumwe bushobore gutsimbatara gukomera mu marundi, tugeza kwirinda no kurwanya agatima k'urwanko, inzigo, kwicamwo ibice, amacakubiri atagira hafatiye n'ibindi byinshi bituma ubwo bumwe ubonse rimwe businzikana. Rero iyi ndwi izotubere indwi yo kwiyumvira kuri ico kibazo cy'ubumwe, dutere iyi ntambuko atari mu majambo ariko bigaragare mu bikorwa byacu bya misi yose, be ubuzima bwacu bwa misi yose, kugira ngo by'ukuri Uburundi bushobore gushika ku iterambere rirama. Ndakunze kwivugaho cya hose isi yacu yugarijwe n'ikiza cya corona. Uburundi nabwo nyene ntibwasigaye inyuma. Ndaterera kamo abarundi bene wacu, nubwo by'ukuri ibiharuro abaganga batubwira bisa n'ibyagabanutse cyane, twagiye tubona tuja twijajara hanyuma mu kanya gato ibice bisubira bikaduga. Rero tubandanye dukurikiza ingingo z'abaganga kugira ngo nanone kino kiza cya corona dushobore kugituza burundu mu gihugu cyacu Burundi.